Reka rero subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya nyimwe Rudene Isange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora mutoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero makuru yacu yo kuri iyi saha akaba ari amakuru hayiriwe avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mwiperereza hagati y'akazi na muntu amakungu yakure ndetse n'andi makuru yose bari karavugwa ngaha mu kibano. Reka rombahe kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha akaba ari amakuru nanje cyane rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira mu iperereza mu Burundi murabizi ko iminsi 70 iheze Habe ndetse n'abagenzi biwe bafashwe n'iperereza ry'u Burundi kugeza ubu ngubu bakaba baramaze kuburwa irengero. Gusa makuru duhabwa n'amasoko yacu akavuga ko boba baragandaguwe. Turaza rero kubigereka ko kuryo bw'idonido tubashikirize ibivanye no kungere bano bagabo banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Murabizi neza ko mu gufatwa kwabo batezwe umutego na Alexis Hajayandi yari yigize umugenzi kuri Habe cyangwa se Dieudonné niyo kuri batazira Habe nyene ndetse n'abagenzi we ubwo abangaba yabakururaga ndetse bikaza kurangira bafatiwe mu Kirundo. Turaza kugaruka gukora ayo makuru ku buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Turaza kandi no kurabira hamwe kubijanye no kungene abategetsi bo ngaha mu Burundi bifata ndetse nuko ubuzima bwabo bugenda burahinduka. Turaza kurabira hamwe kubyashikiye arengewe mu binyoni. Turaza kurabira hamwe kandi byashikiye General Berthe Gahungu ndetse n'abandi batandukanye kuri ubu ngubu bapfunzwe. Turaza kubigaruka ku buryo bw'idonido turabira hamwe ese ni iheshusho bafise mu gihugu, ese ubutegetsi bubafata gute, byose ku buryo bw'idonido turaza akubibashikiriza tubandanye tubibashikiriza. Hari rero kuri iyi nkuru tuza gutera ku mutwe ugira ati abantu bari mu butegetsi barakwiriye kwitonda iyo ngo bakomeye bakama bibuka ko bihera iyo ngo babona ababakomera amashi bakibuka ko abo nyene aribo bazogaruka kubavuma. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko ku buryo bw'idonido turabira hamwe kubijanye na Berthe Gahungu harengewe mu binyoni ndetse n'abandi bapfunzwe bazira ibikorwa bitandukanye bagiye bakora bitari byiza mu gihe kandi bafatwaga nk'ibihangange. Turaza kandi no kunyarukira amakuru ariko aravugwa kubijanye n'ibikorwa by'inyubako nshasha y'icicaro gikuru Banki nkuru y'igihugu BRB aho bivuga ko bigeze kure bikaba bigeze kuri bice 65% bikaba kandi bitegekanyijwe guhera mu mwaka uza wa 2026. Bikaba rero ubwo icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yagenderaga ahari ko harubakwa ico cicaro gikuru Banki nkuru y'igihugu BRB mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu munyonyo uyu mwaka nibwo yabishikirije. Turaza kugaruka ku buryo bw'idonido turabira hamwe mu makuru yashikirijwe n'ico cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza nyene we yageneraga iyo banki nkuru y'icicaro gikuru Banki nkuru y'igihugu BRB. Naho mu yandi makuru nuko iminsi 70 iharaye irumanye Habe ndetse n'abagenzi be bafashwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kugeza ubu nta gakuru kabo turaronka. Bose hamwe bari batanu, bane bari baje bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Wa mbere yari Dieudonné niyo kuri batazira Habe, wa kabiri akaba ari Erwa Nkurunziza, naho gatatu akaba yari Venandi Kumana, wa kane yari Fabrice Rugwiro Mutima. Bose bafatiwe mu Kirundo kuva ku 29 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Imodoka zabo zibiri nazo zikaba azarafashwe. Mwibuke neza ko aba batawe mu mutego na Alexis Hajayandi ubwo yabigiraga ko umugenzi avuga ko ngo azobashikana mu Burundi ya gutegura umugambi wo kwivuna ubutegetsi bwa CNDD FDD burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abangaba bakaba batari bazi ko abatuye mu mutego w'iperereza bagahita bafatwa. Wa gatanu ni Bonaventure Nkuringoma we imodoka yiwe yamupfanye mu nzira ariko aja mu Kirundo maze yaca aba arayikoresha Igitega. Yafatiwe rero mu hoteli Igitega mu bucagucagu bwo kuwa 30 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ibimenyetso byinshi byerekana ko bacishijwe ku bicicaro gikuru cy'iperereza Bujumbura mu nyubako mu nyuma ngo habonetse ifoto kandi yabo bapfungiwe ku biro vy'iperereza mu Cibitoki. Guhera ubwo nta gakuru kabo karasubira kuboneka. Gusa amakuru dukura mu miryango y'abegereye mu miryango yaba banyurujwe bavuga ko kuri ngubu nta gakuru kabo barongera kuronka kandi bakavuga ko boba ngo baragandaguwe bivanye nuko nta
ntaho barasubira kubona amakuru yabo mwiperereza ryo mu gihugu hose barashakishije barabura. Ese uwo mutego wubatswe nande? Nta wundi yubatse uwo mutego wo kujugunyamwo abanyagihugu ni Lieutenant Colonel Noel Banyiyezako. Amakuru dufise avuga ko umutego aba bantu baguyemwo wubatswe n'intwazangabo y'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Noel Banyiyezako. Si ubwa mbere kandi abikora kuva muri 2018 Noel Banyiyezako yaravuzwe mu mitego myinshi itandukanye aho yabesha abantu ko avise birwanisho agurisha. Gutyo rero ngo bikarangira anyoroje abantu batari bake bagiye kubitora amamodoka yabo ko n'amafaranga yabo, ivyo bigaca biborwa irengero. Ivyo yose nyama abikorana na Colonel Agasese Ndayikengurukiye batasira nkoroka wa muri documentation SNR. Muri beniyo omitego kandi yama akoresha bamwe bahoze mu gisirikare ca kera canke abandi bafatwa nk'abizerwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gutega rabe ndetse n'abagenzi biwe hakoresheje uwitwa Alexis Hajayandi. Murabizi neza ko Alexis Hajayandi yari yaragiye mu bihugu bibanye bitandukanye aho yakoragayo urudandazwa rutandukanye. Nyuma yaho rero akaza guhura na Habe, nyuma rero akamwiyereka ko ari umugenzi, byanatumye ndetse ava mu gihugu ca Zambia aho yari yagiye akagaruka mu gihugu c'u Rwanda. Ubwo yarari mu ruseruko bw'u Rwanda nyene abana na Habe bakaba baramaranye amezi abiri amwigira ko umugenzi yakoraga ndetse mu bijanye na salon de coiffure akagira nyine mu buryo bushakisha amakuru. Byaje kurengera rero aribwo uyu Alexis Hajayandi amutaye mu mutego ndetse n'abagenzi ibiwe. Vuba tuzobaha inkuru ijanye n'imitego Noel Banyiyezako ariko aratega abatari bake. Agacerere mu nzego zose kuva bano bantu bafashwe nta rwego na rumwe rw'igihugu ruragira ico rubivuze ko iyo ngendo irateye amakenga. Ubwo baracariho cankwe baragandaguwe. General Major Defonse Barurema harongoye SNR ndetse na General Colonel Jean d'Affaires Manirakiza atwara ipereza mu gisirikare G2 nibo bategerezwa kuvuga iyo bano bantu bajanwe. Umugwi w'igihugu cejwe agateka kazina muntu CNIDH nawo wahisemwo kunuma nkuko wama ku bibazo by'abanyuruzwa bakaborwa irengero ngaha mu Burundi. Imisero 70 ni myinshi aba bantu nabo bakabagi abantu naho bo kwagirizwa amakosa ameze gute. Amategeko y'u Burundi havuga ko bajanwa imbere y'ubutungane bakisigura maze bagiriye icaha bagahanwa nkuko amategeko abitegekanya. U Burundi bwoba bwarahagaritse kugengwa n'amategeko. Leta ya CNDD-FDD yo idashobora kubaha amategeko yishiriyeko. Burya ngo guca iruhande y'amategeko iyo ngo hageze guhana abatavuga rumwe abatwara barabyihenda ko cane kubera bibaza ko bizofata abo banka gusa. Ariko kandi iyo mbuto izokura benshi mu batwara bazobona nabo ko ngo bashika ko bicuze. Amategeko ariko ngo kugira ku neza ya twese niyubahirizwe agateka kazina muntu ni kubahwe kuri bose mu gihugu. Iruhande y'abantu hari abandi banyuruzwa imbere ndetse na nyuma y'ifatwa rya Habe. Boba kandi bagirizwa kuvugana na Habe. Tubandanya gusaba ko abo bose berekanwa iyo bapfungiwe. Imiryango yabo nayo iziko abaye banyurujwe muri ayo mezi. Tubandanya kubisaba ko bodufasha gushira ahabona ayo makuru kunuma biba ngo biha inguvu inzego zinyuruza abanyagihugu. Tukaba tubasaba gushira amakuru yose ahabona. Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru. Abantu bari mu butegetsi barakwiriye kwitonda iyo ngo bakomeye bakama bibuka ko bihera. Iyo ngo babona bakomera amashi bakibuka ko abo nyene aribo bazogaruka kubavuma. Hari imyaka turiko turavuga amavi ya Bunyoni hano turumva abatari bakeyi batwidogera. Ubu
inashitse tukamutabariza agowe ubu bamwe bahoze bamuvyina bari mu badukutuka tumutabarije. Inzego yahoze akoresha mu guhonyora abarundi nizo nyene zikoreshwa mu kumuhonyora. Ipfungwa ryiwe ni imwe mu nkuru yahimbajwe n'impande zose, none kwa bwa bukomezi bwamaze iki nk'uko yabivugaga. Inkuru y'ipfungwa rya General Bertin Gahungu, Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Moyize Arakaza bataziranyeganyega zarakuranywe amwemwe kadasanzwe. Hariho kandi bagikomeye wabavuze yaba yitwa umwasi w'igihugu. Inkuru ivuga kandi ibihe bitoroshe komiseri Beaufort Ndoreraho ariko aracamwo ikurwa ryiwe kuba akurikiranwa n'iperereza yakiranywe akanyamuneza n'abantu benshi bavuga ingene yahora ataborohera. Ifatwa ry'umujenjeka Gerard Ndayisenga muri Kigarama 2021 naryo ryarakunzwe bidasanzwe, naho yahavuye arekurwa inyuma y'imyaka 2 adaciriwe urubanza. Ubu aho rero aciye hose Igitega baca bamwerekana, bamwe ndetse baranamufotora, nawe nyine ariyumva ko ari nk'ikimaramare. Abategetsi mwirinde kuborerwa n'ubutegetsi, mureke kandi gukangwa ni ibyubahiro igihugu kibaha mu kibanza ngo musomba abandi. Ni imuhendwe nayo mashi y'abasavye. Ejo ntuzeya na mukiwe hamwe ndetse nabo bafatwa batabotangara. Igihugu cose cinjiye mu munsi mukuru udasanzwe, kandi bari bazi ko havuye Imana aribo bakurikira mu gukundwa. Ni mu bihe urukundo n'ubuteka n'umutungane mu Barundi bose. Ni imwirinde kandi kwishira hejuru, ni imwigire ku byashikiye ab'imbere yanyu, burya naho bari bazi ko ari utumana. Naho ibikorwa by'inyubako nshasha y'icicaro gikuru c'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB bigeze kuri 60%, 65%, bikaba kandi bitegerejwe guhera mu mwaka uza 2026. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yagendeye ahariko harubakwa icicaro gikuru c'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 5 Munyonyi umwaka. Mu ijambo ryiwe yashikirije Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, yamenyesheje ko yaje kuraba ku rubuga kugira ngo yirabire uko ibikorwa biriko birarangurwa, kandi akaba ndetse yanasanze ibikorwa bigenda neza cyane, kandi agira ati inyubakwa yiyumviriwe neza cyane kuko ihehuye n'imbonakazoza y'igihugu cifashe 2040 kandi giteye imbere muri 2060. Uwo mubakwa kandi anamenyesheje ko inyubakwa ifise inzu igeretse kabiri uja mu kuzimu kave hagenewe kuja amaparkingi y'amamodokari n'ibindi, ikongera kandi ikaba igeretse icuri 9 udoga hejuru, ikaba kandi ari inyubakwa ndende nziza iteye ingomwe yiyumviriwe hisunzwe ubuhinga bugezweho na cane ivyo gukingira inyubakwa impanuka zose zo kwaduka. Kubivugwa ko inyubakwa yatevye kuzura ko ngo koba hari intambamyi zabaye, Prosper Bazombanza yicegera c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ikiza ca COVID-19 naco caciyemwo kw'isi yose ngo no mu Burundi arico catumye iyo nyubakwa idahera vuba muri 2023 nk'uko vyari vyitezwe. Cumumye nuko kandi ibikorwa by'inyubako y'icicaro gikuru c'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yatangujwe muri 2019. Ishiramwe ama Construction ryamuka mu gihugu ca Tunisia rikaba ari ryo yatsindiye isoko ryo kubaka iyo nyubakwa, ariko kandi uburyo bugenewe kubakwa iyo nyubakwa bukaba butigeze butangazwa ku umugaragaro nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kurungu rero bikavuga ko ibikorwa bishitse ku bice 65% kwijana. Ikuru tubashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri itsa dusozera ngato za gusubira makuru araza kuba agezweko.